Yes, Mr. K Pando. Bana, umeze fresh musaza? I'm good bro. Uko poa? Fresh sana. Karibu mu Kigeno Hit Music. Murakoze cyane. Uhabona gute muri Shima FM musaza? Fresh, hameze neza. Ubona hasa na handi wanyu. Butandukane burahari. Burahari? Sawa, ni mu bwami ico gituma bayita mu bwami. Wagwana. Yes, bakwita K Pad. Yo. Izina ry'abavyeyi ni gute musaza? Izina ry'abavyeyi nise banyise Kevin Arakaza. None K Pad ryaje gute? K Pad cha kwanza ni clavier. Gusa urudome ijya E. Mu cyongereza ushobora kuyita I na cyenda yihindura nca ndayigira A. Ni clavier. Kubera iki clavier none? Ijya bakoresha kwandika kuri ordinateur. Kuri laptop cyangwa ordinateur. None kubera iki washimye kuyita clavier kwita keypad? Ndumwandisi cyane gusumba uko mvuga. Nkunda kwandika gusumba uko mvuga. Ariko ukaba ufise indirimbo zibiri. Hari n'izindi. Biragaragara ko ukiri mushasha. Umuntu yovuga yuko ni ubushasha bwo gusora indirimbo canke umuntu yovuga yuko wari usanzwe uzifise mugabo numuhugishira ku mugaragaro. Ni kuvuga izi zimaze kuja habona ni zimwe mu zo nsanzwe fise. Nizo zigiye ku mugaragaro ariko hari n'izindi. Vyaje gute kugira wiyumvira ati reka ntangure kwikora mu gahogo? Bikuya yaje byatanguye gute? Je ndibuka kuva nkiri umupeti ndi mutoyi cyane nakunda kumviriza radio. Ko ndibuka papa we wanje ucambara urubega ukiri muto cambara urubega nkiri umwana muto hajya ntanguye kuvuga amenya kumviriza no kuvuga. None ko watanguye kuvuga mama none ni watanguye kuvuga niho muvyeyi wanje papa mvyara yangabiye radio y'amabeteri tumarana urungu yitwa Rising. Ndamushimira kandi cyane. Kubw'ivyo ntangura kumviriza ama radio, numviriza radio, nkumva ibiganiro, nkakunda abaririmbyi bacanje bamisi. Oya ico gihe wumviriza bankobi bari ba Kidumu. Wumviriza bankobi. Kubw'ivyo ndabikunda nkaze ndigana indirimbo zabo nkabikunda kandi abantu kambira ati birakubereye. Ariko 2014 niho nanje niyumviriye ndafata ikaramu kuko je nari umuntu ahuze cyane n'ubu sinzi ko babibonye sinkunda kuvuga. Uvuga utavuga muga ku bademu guruka mu ijoro mu gukinda reka ndafise wangize umusazi. Uwo niteyamo rero. So nukuvuga rero 2014 cyane mvuga ati reka ntangure nanje kwandika niyigisha utuntu tumwe ndabikunda cyane ntangura kwandika. Ariko ntivyakunze ko nja muri studio ico gihe kubera uburyo kibazo ntivyanyoroheye. Ndibuka studio ya mbere nayigiyemwo 2020 biranka kabisa. Kera uraririmba biranka baragukubita ikiboko biranka byarase kabisa. Ariko sinacitse intege nagumye nkomeza. Ubu ndiko ndakora ibintu meze neza. Yes, uti wahereye kera kandi mu ndirimbo wakunda kumviriza zari za Kidumu. Urashobora kuducishirizamo gato numve live indirimbo imwe ya Kidumu numve ko kweri warazifiringa sana. Indirimbo za Kidumu narazifiringa sana, za Fizo. Ducishizemo kamwe muri izo zose wafiringa twumve. Hari indirimbo ya Fizo nakunda yitwa Ndakumisinzi. Twende kidogo mzee. Usikie. Yoba waruzi ukuntu ndagukumbura, yoba waruzi ukuntu ndakwiyumvira, buri saha buri segonda eka nta musi w'ijana navuze izina ryawe naravye n'akagafoto kawe hari naho bishika mw'ijoro nkakisegura ngo ndabe yuko mu nzozi twahurira iminsi yabaye myinshi kandi nawe urabizi ibisantima biri mu kunyica teyamo ngwino usange wagwanga. Kweli kamuka Kidumu tugere Kidumu nisikiera kenyewe Kidumu nonera baranyigaramye yabonye abafise amafaranga arana yaragiye. Nonera baranyigaramye yabonye abafise amafaranga
aranaye abafise amafaranga Yo Brazil. abantu bafise amafaranga ni shida baratwara abademo ababebi barabamaze muri quartier So sana. so sana oya no kuja muri Freemason mbisa System. yes ukwita Kid Pandi numva yuko The vraiment best wagwan Dr. uko Bechi vizuri. Bam the Keys African Boy Fist of Thomas Sankara in the Bujumbura the Kankara amazing rap. Yo. Iyo ni mpya hiyo. Man, kumumva umenga hip hop naho nyene uratushinga gato, eh? Yeah, Hip hop uragusa. ndagerageza kabisa. Nipe freestyle kidogo nisikie. Yani umuntu waguhaye gateme umucana gateme ka freestyle. Ka freestyle. Ni cyane sasa, ni cyane. Ni kuchane. Ni cyane. Awa ndakwemeze cyane. Twende gisu tataka, ukinichana ukiniemeza, none unchani utakuzu nchana, ega ndagenda muhira kuja. We twende tu, nipe makavu. ndakunda ukuntu bikorana nje nkakwirikira unyihera amabiti hama nkayaririra abandi bakavuga ngo ndayasarira yo Sures make beat nikupe punchline mini teach kiyisoma fanya underline yo bikitangura bavuga ngo nasaze ubonemeza public bakavuga ngo ndarenze yo simba besh genda cash music niko kazi kanje nkora ndabandi bose ndabikora kandi bakabishima rega biza bimeze neza yo kuko ngo fise je numva amachase nzokubunga ndakurinda bisi urukundo wampaye nzorubika mu gakesi ndabikubuye je sinzotanga imihoho ijyana inongoma numva amajambo bavuga ukamengo nizambwa ziriko zirakuka yo sinzokubira chere ngono ko nahimze ibigeri naho nzoba niri gwisari jenzo kwama nkwitwa sheri nikiwa nawe sito enda mbari store tamihari niwe doguto warazizi sina upingamizi sina ugararizi niwe mpumuriza nkaguma ngaragaza ibibi nibyiza we miza mubeza urankunda ukarenza sinzogutetereza sinzokumara yero agwa Tendeleye amatisi endeleye jamani wewe hip hop urazikubita yo pull none ni kubera iki watevye gutangura gusohora indirimbo man niga ugasohora indirimbo muri uno mwaka kubera iki watevye sana gusohora indirimbo so no kuvuga jewe uburyo bwarambereye ikibazo amashure nari kwishure kandi niga bitameze neza warahejeje canke vyaranse kopo urabicito amashure narayahejeje narize humanity ufise diplome ya nize range nagira ngo wize peshe kuburofi ariko byahuriranye n'uburyo buke nari mfise ntabwo nari nshaka kwiga range icifuzo cyawe no kwiga iki jewe telecommunication uzuramenyesha n'amakuru oya reka n'amakuru ufise okay yes Mr. Kid Pandi uno munsi washize ku mugaragaro Kipad ni Kpad kubera ijya A yarahindutse ba A Kpad yes uno munsi washize ku mugaragaro office indirimbo zibiri gushika ubu yes home umaze gushira ku mugaragaro home mutama yaguhaye kaka breathing uno munsi akwakira guta kubonye home nini na Madrid mengi ovyo navuga ati wa muhungu wanje yasanze yacanganyikiwe mu mutwe so cha kwanza je abavyeyi biwanje bose baracyahari novuga yuko ni je ndabafata nk'abastare bakuru banje bararirimba ntabwo baririmba ariko barantahura cyane gusumba n'undi muntu nagira ngo bagutahura ubashiriye n'akadimiro kabacorera sije kuelewa hapo nicanganya iyo ni gift kandi nta kintu na kimwe boronka uhu umuvyeyi kingana n'ico yagukoreye oya mugabo urumva utwaye Madrid nkuko musaza muhira nagira ngo tutwara inoti ntabwo ntwara na Madrid utwara indirimbo rero Madrid ajana n'imitaye utwara indirimbo rero uti rero home rero ushitse home bigenda gute bimwe cya kwanza abavyeyi je barampanura ariko ntibampanura bambuza gukora ivyo nkunda nkwerikirana barampa kwisanzura ariko bambwira genda neza nimba uri gukora umuziki kora uko ntuze umbe nka naka canke wishinga ibi cyo ndakibashimira cyane kandi mutama kuba yarampaye racing hanyuma ubu ya racing yangabira akayinyumvamo niteka cyane ubu rero ariko arakumviriza mzee hari tumwe shara big up sana mzee wamwumvise kijana amechana hip hop oya tuwapinga umpe hip hop yo kumushimira mpe hip hop yo kumushimira tutaraja muri song zawe umpe hip hop mzee oya mzee umvirize rero hip hop yo gushimira y'umwana wawe keyboard numwita keyboard we ni clavier mpe hip hop yo kumushimira
papa mutsama wanyibarutse aho uri hose ndavuze wubahwe nukuri kw'Imana sinzo kwigera ndagutererana kuko ibintu wampaye ntibigira uko bingana ndibuka kajya ka racing wampaye nanjye sinarinzi yuko nzogira rem game hama nkakubita rap n'ama freestyle kugeza aho bavuga tujya ni gay star umbonye wese ambwira ati ndashaka freestyle yo gumiza kakarongo hajye nyene ntuhindure ndi kumwe na Sures ari kunyihera ibiganira nkura stress yo ukuntu ari karabikora neza bituma ndamwiyumvamwo niwe mahitamo nta wundi ahuye nawe atandukanye n'abandi hano remge nukura rayoboye naranda mwihere saruti sana nukura hari hose yubakweje ono niyo mutererano bote oya jama no masa none what's none kubera iki uririmba utaririmba hip hop man ko numva umenga hip hop ko mbari sana niko unachana pakola we natinye kweli yo wagwan kubera kutaririmba hip hop hip hop n'umudiho wanje kuva na kera je nkiri school hanyene Rumonge sina kera cyane ko niyo nkivayo hari abantu benshi batazi izina ryanje bavuga urya ni B-Face arenganye oya reka akiya Mungu oya reka umviriza oya we nturi B-Face man reka kuri ona nicana unaniogopesha sio kuvuga ngo noba kuri hip hop ya umenga ni B-Face wallahi je cyangwa uramurusha B-Face sindamurusha kabisa ajya ule ni passport aujiamini sasa vile kile umejiamini mpaka wasema namheshimu sana ule ndamwemera cyane kuko sawa uti rero make me crazy warayishize ku mugaragaro umaze kushira ku mugaragaro yari song yawe ya mbere hari izahe ntambamyi wahuye nazo uri kurakora ino song ya make me crazy ya mbere ya ndibuka kwanza ikintu cyatumye intambamye novuga ya baye yuko byasivye keshi narapanga gahunda yo kugenda kuririmba muri studio mbwa bigapfa byapfuye keshi cyane kabisa ntiwiyumviriye ko bakuroze je ntabwo nizera uburozi kuko reka uburozi burahaba ariko je wapi iyo sheneti wambaye mani aho suburozi ushiriyemo kugira abantu bagukunda bavugesha ukore iyo ndumba iyo achana ndumba iyo ndumba no ibintu byose wambaye vyirabura sheneti tundo nyeupe inanga iyo ni ndumba aho sanga nizoka nanje ndi black none sinzoka iyo sinzoka osanga ari shato Sesa kweli wala uti rero byace bigenda gute ugenda muri studio byanka gahunda zanga byatse bigenda gute pasteur yaragusengeye cya kwanza nakubwiye ko bwa mbere 2020 byari byase kubera yari inshuro yanje ya kabiri naragiye basi nari maze kubona ngene babikora nkavuga ati hajya vyankiye niho nkeneye kugororera 2020 warinje muri studio uririmba biranka canke byaranse kuja no muri studio byarakunze ko nja muri studio indirimbo no kuri indirimbo ndayiriha kuririmba gusa novuga ko producer ntitwigeze duhuza ntigeze tubihuriza ko kabisa ariko nkisohoye make me crazy novuga atari uko vyagiye bisiba keshi nta yindi ntambamye yahabaye ko na recordinze neza bien bigenda neza producer akubita ikibiti fresh ya bisha bigenda neza uko nyene nta zindi ntambamye nahuye nazo yindi ntambamye kubera ku ma réseaux sociaux nari umuririmbyi mushasha ntivyakunze ko abantu bayisangamwe nkuko nari ndavyifuza bayakiriye nabi abayakiriye nibajya basanzwe bazi ko ndabikora ya Okay, yes, let's go avec make me crazy kwanza uyumvirize song no musaza K-Pand ebane general kutanchanganya sana mimi K-Pad the best K-Pad the best yeah, me crazy Mr. K Mr. K yeah man uti this is a song ide ino ndirimbo yari y'umukunzi wawe ilikuwa vipi ino ndirimbo indirimbo ni kuvuga indirimbo y'urukundo nayiririmbye kubera urukundo nyene rwarenze rwabaye ibisatsi nawe uravyumva yani hariho urukundo ushobora kubamo bikanka ko witahura bivanye no kubonye impinduka y'urundi rukundo wagiye uragira nico gituma uvuga make me crazy okay this song après de cela wachi ukurikiza indi ndirimbo te yamo yes wewe ni kubera iki ukunda kuririmba wiyumva
kenshi kuririmba urukundo pourquoi kubera iki urukundo rutuma abantu babaho kandi babaho banezerewe cyangwa bakababara. Aho no ku rukundo ku rundi ruhande ku rukundo rw'umukunzi d'abord urafise umukunzi arahari yitwa gute? None ni barine ntaza kumurondera abarine ni benshi muri umungema arahari canke we umusheri wawe ushaka kumuvuga aya sishobora kabisa kubera ufise benshi nabikunda yarambugiye kubera ufise benshi. Okay, sheri wa K-Pandi aho uri untelefone ku ndanze nimero ya telefone cyo wumva telefone kandi ndaze ariko arakumviriza ariko aranyumviriza cyane oui ariko sindi sirika ku telefone kubera iki ntiyemera canke yazi ko ufise abandi wapi bon tuvugisha ukuri ufise umwe cyangwa ufise babiri uri serie hari wundi ejo nakubonye nande ni Shadia kuvuga arige wowe wambonye ndi kumwe n'umufana arega hari abafana hari n'abakunzi ya bitangura buke mani bitangura buke genda fise umwe wonyene yitwa gute abandi n'abafana yitwa gute yitwa K-Padine aciye twenga K-Padine we K-Padine arakuriyesha utabizi. Yes utirera urukundo no umuntu arakumva you make me crazy te amo ucumenga urukundo iwawe ruragutusha sana love ni sana iragutusha sana niwe atuma ukunda cyane canke se kwa so ndabibuka igihe nakoreye indirimbo igihe nandikiye indirimbo je mu kwandika indirimbo uti rero wewe kugira uririmba urukundo sana yes kutoka make me crazy kuna teyamo haba hari iki urukundo ya ndibuka igihe nakoreye indirimbo make me crazy nigihe nta ndirimbo z'urukundo nyinshi zariko zirasohoka hari kubera indirimbo je mu kuyandika ndabigihe mugabo waturirimbiye nta kumisinze waturirimbiye indirimbo ya Kidumu none se z'urukundo izo man indirimbo za kera izo za kera none ntizasohotse robazwe ntizariko zirasohoka aha mu rumongo nyuvuga apana aha mu rumongo kubera icyo gihe nakubwiye naririmba izo za Kidumu hari kera sinzi ko nzoba no muririmbyi izi rero zanditswe vuba ubu vuba mvuga niho atandirimbo z'urukundo nyinshi zari zigwiriye yari ya musingo iki tubanjuki nini ya vuga ati nanje reka ndabatema indirimbo y'urukundo ya vyageze gute kugira indirimbo ya Make Crazy ukorere muri Wanjombe Record ndetse n'amasanamu wayikoreye ngaho nyene yes teyamo wayikoreye hehe audio ni muri Wanjombe Record hari ikintu mwoba mukorana agati wewe na studio ya Wanjombe Record usivye ko hari ubucuti bwa hagati usivye ko dufitaniye ubushuti ariko sico gikuru nuko akora neza unanichanganya hapo unanichanganya na mimi hawezi kunichanganya hivyo ngakubalia ubucuti bwobo hari murakorana baragufasha gratuitement indirimbo nka abasanzwe bahagarika ibikorwa vyawe canke urapeya hanyuma akacaza n'ubugenzi oya nukuvuga turi mu kazi iby'ubugenzi ni apare urariha ndamuriha inoti hanyuma nawe hageze kujya ubugari bw'umugore wiwe ntukorako wowe bandanya uririmba ndivyo bona cheka ya niko biba bisanzwe biri ndamuriha tugakorana akazi iby'ubugenzi biza kuza apare y'akazi okay urumva nta bucuti bwo kuvuga ko mukorana bagufata mu mugongo bikorwa vyawe oya ntabwo amfata mu mugongo kuko turarihana ariko ni family y'inyuma y'umuziki hari n'ubundi buzima nikibuza ko tubandanya musangira amabangara musangira amabangara turakijije nacho tibaje bazinywere bazoja mu muriro nacho yes teyamo imisi 3 irashize umaze kwishira ku mugaragaro abantu bayakiriye gute ndavye nk'ama comment ndi kuronka ndirimbira kiraje mu bantu buke nyene yes nayo nyene ni y'urukundo man nayo ni y'urukundo mbahezo gari na mapenzi lakini ariko nzohindura hari n'izindi izokudikira ntabwo ari y'urukundo abakundanye mbabarire yes
yes Mr K-Pad ino ndirimbo ikintu ca mbere no kubaza kwanza kuri no song nihere ku masanamu yes ni kubera iki indirimbo yose yaheze mani wambaye amarori ke pourquoi una ofisi sura mbi ofisi ivyiso bibi vyaboze ni kitu gani hebu nieleweshe kidogo protection nini ya maso yanje kubera iki ugwaye amaso usanzwe ugwaye amaso cyangwa ugwaye igice ahubwo ndaya protege sana kubera iki ya protege yaragwaye canke ufise amaso mabi asa na happy ntabwo mfise amaso mabi ni meza kura amarori turabe nayavana kurako turabe yes none kubera iki clip yose video yose guhera ku ntango gushika kumpera wari wambaye amarori kandi umenga umwe Kenya umenga na marori ni style imwe ya marori na mapere imwe no ni pere zingaye wakoresha ko ikintu ca mbere nita hari amarori kubera iki usari usukusanzwe akora akazi ko gusudira man niwo bagenda n'amari byagenze gute none kugira clip yose wiyumvire gukoresha amarori usibye ko amarori JR style yanje kuko je ahantu hose ngiye nimba ari kwambara nimba ari kugira gute ntangura kugura amarori n'ikirato imbere yuko ngura ni pataro man ugura amarori ni gu yanje kandi aranambera nawe urabibona sinemeye ubibona ko uberewe arahari wamusize muhira uti rero no mu rushengero hogenda wambaye amarori merci mu gitanda ariko hari amarori yo gusenga n'amarori mu gitanda urayakura ndayashira ku musego mugabo mu rushengero ngo mandayambaye none mu rushengero no mu gitanda niye hakomeye musaza mu rusengero no mu gitanda ofete urusengero rw'umuntu arugendana mu mutima wiwe unaza unanitia mahubiri nubwo ubu uri mu gitanda buri kumwe n'urusengero unaniletea mahubiri huko ndani yes Teyamo yamaze kuja ku mugaragaro abantu muri quartier bayakiriye gute sero na ma message orange muri quartier iri kugenda neza kuko bambwiye ati warahinduye style y'ukuntu waririmbye ijyayo bwa mbere make it crazy ko ijyayo bwa mbere yagiye yitonze nayo irafise aka vibe ni love kandi irafise vibe wow bari kuyakira neza bro yes ugereranije n'abarorezi kuri make me crazy ifise abarorezi ifise gushika ubu abarorezi amajana 3 ariko ino Teyamo iri mu barorezi amajana 795 gute uvyakira gute abarorezi ku bwawe barahagije barakwiye canke wanajikokota unazingua wa jamaa ntibazinguwe ariko tunawacana ntabwo baragwira ni bake bakomeze badushigikira ariko novuga ko abarorezi abo ba make me crazy si bo bwa mbere kuko YouTube nari mfise bwa mbere yaragize igisanga barayiriye ntabwo nayiriye waribagiye mode pass yari yuguruye nabi bica bisaba ko mpindura iyindi nicyo gituma babonye ikize k'indirimbo yari isanzwe iriko ku yindi ntabwo babaye nka babandi rero novuga ko bakomeze kabisa badushigikira natwe tubaho umuziki uryoshe yes uno munsi ofise indirimbo zibiri ku rugero ugeze ko uno munsi gute ubona gute rurashimishije canke ruracari hasi cyane ruri hasi ariko rurashimishije bivanye naho rugeze ndiko ndagenda kabisa yes kubona ugeze ngaha ni bande woshaka gushimira abo noshimira cyakwanza ndashimira umufana wanje w'ukuri abafana banje b'ukuri wa mufana w'umutima igikorwa ashobora kugisangiza n'ubundi ahari hose yiyemera ndamwemera nanje yes mu Rumonge indirimbo zibiri nta collaborakora gute hari umuririmbyi wipfuza wumva yuko ariko araza mu mutwe wiwawe wipfuza yuko mu misiri imbere ushobora gukorana nawe collab arahari ninde arahari ariko ntabwo ari uwa mu Rumonge ninde ndiracyari banga wijamana arahari gusa zo banga twarariya ku isoko nkuru twe nka turabivuga ku mugaragaro nitunyegeza ubwiye ibyo kunyegeza rero citwarariya ku isoko nkuru esa K-Pad mu kurangiza yes tubibutse kwanza abantu imbuga ngurukano menye ukoresha je ndakoresha YouTube nyitwa K-Pad official direct muhitubona ibikorwa vyanje eka tubabwire abantu hari mu minyaga sini munyaga hari azabuyengero he batumve K-Pad yandikwa gute kugire ubandikira ni urudome K mu kirundi ko nyene K hama urudome A
hama ye canke uvuge Y sinzi bivanye no kubyumva abize langue ngaho bashabagenda hanyuma urudome P hama nyene A hama D then kuri D nta A ijako yeah. Okay, iyo ni YouTube yawe yes kuba ashaka kugufolonga kuri Facebook ko ndazi ko baba demo bo muri quartier mu kanya nko kenshi bakoresha Facebook zo kugahinda. Facebook ni K-Pad Burundi +257. Okay, TikTok nayo na Instagram. TikTok ni K-Pad official. Instagram ni K-Pad. Okay. Yeah. Yes, ubabwiye iki rero abantu kuri zo mbuga zawe ngurukano menye. Baje ko badufollowing badutera ama comment nibo bantu bacu. Yes, usanzwe ukorera ibikorwa byawe bibiri umaze kubikorera byose muri Wanjombe. Tukaba tuzi ko muri Wanjombe umuhinyanyuzi wawo ni Ankobi asanzwe yikora mu gahogo gute nta migambi uragira yo kuzokorana nawe collabo. Ya imigambi irahari. Yeah. Irahari kabisa. Mugabo si yavuba kuko ugikuye kure. Inyishu ikure kure si yavuba. Nabwo jinyishu yanje igera iva kure. Yama ku muntu. Ziri hafi. Okay, ziri hafi. Gute yes avant inyuma y'ino song Te Amo hari yindi migambi Mr. K-Pad shwa kumubonamwo ikindi gikogwa ibiteramo imyiteguro y'ibiteramo gute? Ibiteramo birahari. Yeah. Ibiteramo ni lazima bambone kabisa. Yeah. Oh yes yes wavuze gushima ushimira abashabiki nta bandi bantu ushaka gushimira abantu bo gushimira ukuvuga navuze ndafise abafana bo ku mutima ya abo nibo nshimira kwanza ya ndabashimira cyane abo bandi shobora gushimira ndafise umupapa nshobora gushimira umwe wenyine novuga ngaha ku radio bamwita Kasimu kubera iki wewe umuvuga ku radio no modemo wawe ntaho wavuze ku radio yoho cyane ayo wagukura mu stress acha tu acha we nico koze ushika hari utaha ntakubwire na yambo kazi yako kubera iki Kasimu mushimira ukamuvuga no kwinsamirizi ni aramaze kunshigikira ni wa mufana ashobora kubikwereka akwereka urukundo akanarukugaragariza yaragucoreye amahera none ko atabanga runywa nabwo je njya shira imbere amahera cyane kuko amahera aragenda ariko umuziki ntibigera upfa none yagushimiye yakuba hafi gute sindatahura neza basi kubera je nari mushasha ngaha muri game yo ngaha muri Monge kintu gituma ndamushimira yaratumye mpura n'abantu batandukanye babikora mugabo siyo yatumye je nawe duhura asiwe sasa unaona saka mbona matatizo ariko nawe kugira umenye mfise iki gikorwa harabaye mu kuboko kwiye kugira ngo menya no watumye ico gikorwa kiboneka wari kuvuga rero ko ari we yatanze amahera yo kuja muri studio ku ndirimbo ya mbere Christmas ntabwo je nta manager mfise muri make byose ubona no kuboko kwanje ariko hari ikintu kimwe ushobora kunkorera mu buzima ubwo nyene nanje nkahita mvuze ati uyu muntu kabisa nawe yubahwe cyane. Yes, apari yo kwikora mu gahogo, apari yuko utigisha kuko wize langue, niki usanzwe ukora mu wundi buzima busanzwe? Yeah. Apari yo kuryama no kurya. Ndumudandaza. Dandaza iki? Ibagara bagushorere ibidandazo. Ndazi kudandaza ubudandazo none ugira udandaza imisobe nibidandazo. Nayiragugwa n'ifumbire. Oh yareka mbisa. Kirasha mahoro. N'ifumbire. Yes, muri sanze no udandaza ikiriga abantu bashoza kugushorera agenda umudandaza gusa. Aya sawa nimetani kupe promo y'ivyo udandaza muri Qatar. Naki iyo promo jenda nubundi bari kunca mahera. Hari gituma nta kibera ubusa. Urumva wowe umukozi muri ivyo bidandazo. Sigwawe. Nakimwe sipempo. Umugire promotion mu boss wawe azokongera umushahara. Ukaronka ngene ugura amarori menshi. Kazi yako. Sawa amarori yanje wayakoze. Yes, KD Pandi musaza reka ndagushimire ariko nimba hari akajambo ushaka kubwira abakunzi bawe ubemereye iki arico ushaka kubabwira vraiment office 30 secondes. Abafana banje aribo bakunzi banje kwanza nobabwira bakomeze kudushigikira turi bashasha badusangiza abagenzi babo abakunzi babo n'indirimbo z'urukundo. Oya sinogera nakubajice ikintu kutanguye ivyo rekana kubikunza. Uri mushasha muri game mu gisagara ca Rumonge. Muri rusanzwe uri kuraraba kundazi ko wagumye wakurikirana kanshi ubona gute umaze kwinjira mu muziki
wasanze aka kagemu k'umuziki karagoye karoroshe kagize gute kameze gute wasanze kameze gute aka kagemu ntabwo koroshe ni urugendo rurerure rurimo amahwa n'amabuye byose bisaba gufata ingafira neza ugasoza neza ubwato ubikora ubikunze utabikunda ntabyo wokora yeah man nkomeze kandi abashimire cyane bakomeze badufollowinga badusupportinga ya tuzobaha umuziki mwiza kandi ndabemereye indirimbo nziza ikorewe mu yindi studio apana kuri Wanjombe Wanjombe rero bakora nabi ashobora hazoba muko Wanjombe rero bakora nabi nabwo akora nabi nabwo akora nabi utugomba kuzogira impinduka gatoya yani collaboration izo studio zibiri peut-être yashobora hazoba mu kuboko kwiwe okay ariko bitega igikorwa kiri different y'izina rimzanye ngira kizoba cha hip hop man numvise uko kaze muri hip hop ndafise hip hop ndi gukora nayo okay tubasezere rero na hip hop numve tubasezere abashabiki na hip hop Ya reka ndabasezere turasubirira kuri réseaux sociaux andika K-pad base urungike kuri recherche hamuchuchika dukeshe ndakwihere trap hama dukeshe usijichanganye kama mini Kanye West mini no best on the bed killer tukikutanea kwenye stage na bidu pigwe tatu bila kuko just ndaba besha bet jenda kesha wow Wagwan Dr. Bechi Bam the Keys African Boy Fist of Thomas Sankara ni Bujumbura the Kankara amazing rap. Bana asante sana ndikanda gushimira rero Mr. K-Pad yes kubona waje mu kiganiro Hit Music blessing so much hama ndakwifurize no gutera imbere mani mu bikorwa byawe ni watera imbere mani ukaronga kaduga ntuzobura no kumara ifite rega jengera n'amaguru sana kwira nyine sport asante sana umuntu n'uyundi hanyuma ni waronga ka collab ntuzeka kundi namwega naje ndaririmba ndikora mu gahogo meze neza niko fresh unasiya kama niko fresh endelea utaiba mistari wanatakupia kofi yes man asante sana blessing so much